ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe abemese mwomeje kubifuriza kugira weekend nziza ndetse n'icyumweru cyiza aho mwese mu bice bitandukanye. N'umwanya tugegana ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Reka duhere muri inkuru iremere. Ikipe ya Manchester City ikoze amateka mabi yo kumara imikino ine yikurikiranya idatsinda. Ku munsi w'ejo yatsinzwe n'ikipe ya Brighton Hove Albion ibitego 2-1. Ikipe ya Manchester City yari yabanje igitego hakiri kare cyane mu gice cya mbere ku munota 12 gitsinzwe na Erling Braut Haaland rutayizamu kiza kwishyurwa ikipe ya Brighton Hove Albion ku minota 78 ku minota 83 bakubita igitego cy'agashyingura cumu. Ikipe ya Brighton iba itsinze umukino wayo ibitego 2-1 ku kibuga cyayo The America Communication. Ikipe ya Manchester City n'ubwa mbere Pep Guardiola amaze imikino ine adatsinda yikurikiranya mu mugabo mu mateka ye, akaba yaraje kuba atangaza ko ari ubwa mbere mu mateka ye maybe ko ubu ngubu ibintu bishya bimujeho nawe bitari byiza, ariko ngo nta gacika intege, afite ishyaka ryo gukomeza gukora kureba uko yazagaruka. Ngo ikipe ya Manchester City bagaruka nigaruka igenda rya Rodri niryo rikoze kuri Man City n'abandi bakinnyi bose n'imvune zitandukanye zikomeze kugenda zikoraho. Uyu mugabo yaje kuba kandi atangaza ikintu gikomeye, aravuga ngo mu myaka igera kuri 7 tumaze dutwayemo Premier League esheshatu, aravuga ati maybe birashoboka ko uyu mwaka ari uw'indi kipe nayo igomba kuba itwara Premier League, birashoboka bakaba nabo, ariko avuga ko atagomba gucika intege aho bigeze ahangaha ari ugukora cyane kugera sezo irangiye ya Premier League. Y'umutoza Pep Guardiola utorohewe utameze neza muri iyi minsi ine yikurikiranya mu marushanwa atandukanye atatu agiye atsindwa. Ikipe ya Liverpool yo iri guflyinga, iri hejuru cyane, imaze gutsinda imikino myinshi yikurikiranya muri iyi sezo. Yatsinzwemo umukino umwe, inganya umwe, n'umukino yatsinzwe n'ikipe ya Nottingham Forest n'uwo yanganyijemo n'ikipe ya Arsenal yatsinze ku mugoroba washize. Nyuma y'ikipe ya Man City kwitsinzwe batsinda ibitego 2-0. Ni ibitego byaje kuba bitsindwa n'abakinnyi b'ikipe ya Liverpool harimo Darwin Nunez mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri Mohamed Salah umaze gutsinda ibitego 11 agatanga assist 10 mu marushanwa yose amaze gukina muri iyi sezo. Bakaba aba mbere n'amanota 28 bakurikiye n'ikipe ya Manchester City n'amanota 23 kugeza kuri ubu. Indi mikino yabaye muri Premier League ku munsi w'ejo, ikipe ya Brentford yatsinze ibitego 3-2 itsinze ikipe ya Bournemouth. Ikipe ya Crystal Palace itsindwa mu rugo n'ikipe ya Fulham ibitego 2-0. Ikipe ya West Ham inganya ubusa n'ikipe ya Everton, naho ikipe ya Wolverhampton itsinda ibitego 2-0 itsinda ikipe ya Southampton. Ikipe ya Manchester City kuri iki cyumweru iraza gukina ku isaha 10 n'ikipe ya Leicester City. Nottingham Forest iraza kubikira n'ikipe ya Newcastle United. Tottenham Hotspur iraza kwakira ku kibuga cya ikipe ya Ipswich Town. Naho umukino karundura w'umunsi uri buze guhuza ikipe ya Chelsea Stamford Bridge yakira ikipe ya Arsenal nayo idaheruka kubona amanota 3 n'umwe mu mikino ikomeye bayita North London Derby. ni amakipe aba i Londres yose. uyu mukino reka tugaruka by'umwihariko ikipe ya Arsenal imaze guhura imikino myinshi n'ikipe maze kuba ihura imikino myinshi n'ikipe ya Chelsea imaze gutsinda imikino 20, Arsenal imaze gutsinda imikino 26 mu mikino iheruka. Abakipe namwe makipe anakunda kunganya cyane, dore ko abatsinze ibitego byinshi muri derby ni Drogba atsinze ibitego 8 ndetse na Thierry Henry watsinze nawe ibitego 8. Clean sheet ni 17 kuri 18 za Chelsea kuri 17 z'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ibitego byinshi yatsinze n'ibitego 5-0 umwaka ushize, naho Chelsea ni ibitego 6-0 umwaka wa 2014 itsinda abatsinda ikipe ya Arsenal. N'umukino ukomeye rero tuza guhanga amaso ku isaha 12:30 zo mu Bwongereza kuri iki cyumweru. Naho ikipe ya Real Madrid yabonye intsinzi y'ibitego 4 nyuma y'iminsi myinshi nayo imara imikino igera kuri 2 idatsinda, itsindwa mu rugo yandagazwa ibitego byinshi. Yaje gutsinda nayo ibitego 4-0 itsinda ikipe ya Osasuna
harimo hat-trick y'umukinnyi witwa Vinicius Junior. Uyu mukinnyi wuzuzaga n'ibitego 12 amaze kubatsinda muri sezo, ndetse n'igaruka ryo gutsinda mu minsi myinshi yarishize ku mukinnyi Jude Bellingham nawe watsinzemo igitego cyiza cyane muri ibi bitego bine. Kipe yaje kubitsinda. Kipe ya Barcelona iri buze gukina kuri uyu munsi ireba ko yakomeza kuyobora urutonde yongera n'amanota ari hagati yayo n'ikipe ya Real Madrid. Nayo kipe ya Juventus Dortmund yarayitsinze ibitego 2-0 itsinda iwabo. Juventus ikomeza kugenda isatira igira amanota 28. Ikipe ya Napoli n'ikipe ya Inter de Milan biri ku mwanya wa mbere n'iya kabiri. Ikipe ya Inter de Milan ifite 28, Napoli ifite 25, ariko zose ziraza kuba zikina uyu munsi zirebe ko zakomeza kugenda zongera amahirwe ndetse no gukomeza gusiga. Ikipe ya Juventus Dortmund ikomeje kugenda nayo ibarya isata burenge. Nayo ikipe ya Paris Saint-Germain yarayitsinze ibitego 4 byose, ibitego 4-2 itsinda ikipe ya Angers. Ikipe yari yabatsinze mu gice cya mbere byatsinzwe na Rikang ini ibitego 2 ndetse na Brader Barcola watsinzemo ibitego 2 mu mukino batsinzemo ibitego 4-2 batsinda ikipe ya Angers. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kuyobora urutonde nubwo ku mugabane w'i Burayi itifashe neza mu marushanwa bari kugenda bakina. Naho ikipe ya Bayern Munich yarayitsinze igitego 1-0 cya Jamal Musiala. Uyu mukinnyi w'umwongereza w'umudage umukomeje kugenda yitwara neza ko amaze match zigera kuri 4 zikurikiranya abona igitego muri buri mukino, haba mukino mpuzamahanga ndetse n'imikino y'imbere mu gihugu. Ikipe ya Vesa Company ikomeje kugenda iyobora mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Bayer Leverkusen ikomeje kwitwara nabi, yanganyije n'ubundi muri weekend inganya igitego 1-1. ni imwe mu makipe yabaye champion ari kugenda yitwara nabi muri iki gihe. Amakipe atandukanye na Borussia Dortmund atari kwitwara neza, mu gihe ikipe ya Bayern Munich iyoboye imeze neza ikomeje kwitwara neza mu gihugu cy'Ubudage. Hasigaye kwitwara neza no ku mugabane w'i Burayi. Naho umukinnyi ukiri muto cyane munsi y'imyaka 18 mu myaka 17 bamwita William Estavo, akaba ari umukinnyi wa mbere akoze amateka mu ikipe ya Palmeiras yo gutsinda ibitego, kugira uruhare mu bitego 20 ndetse na assist bikombayininze. Akaba ari umukinnyi mutoya ugize ako gahigo mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa se muri competition muri rusange mu ikipe ya Palmeiras. Uyu mukinnyi yakamaze kuba anahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Brazil nk'umukinnyi uzajya kuyikinira. Umukinnyi kandi akaba yaraguzwe n'ikipe ya Chelsea, akaba azayekezamo mu mwaka wa 2025. Umwe muri tara zikomeye nziza z'abanyabrazil ziri kugaragara zizagaragara no mu gihugu cy'Ubwongereza umwaka utaha w'imikino. Naho mu gihugu cy'Ubwongereza umutoza wa Nottingham Forest bamwita Nuno Espirito Santo. Uyu mugabo utoza ikipe ya Nottingham Forest akaba yaragizwe umutoza mwiza w'ukwezi kwa 10 hamwe n'umukinnyi we, akaba nawe yarabaye umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 10. akaba bamwita Chris Wood, akaba nawe ari umwe mu bakinnyi beza wuje n'ibitego 10 muri Premier League amaze kubakina imikino igeze ahangaha. ni umwe mu bagabo bameze neza. Ikipe ya Nottingham Forest yari iri ku mwanya wa 3, kuri ubu yamaze kubigera ku mwanya wa 4 nubwo itarakina umukino wayo, ishagaje gukina uyu munsi ngo irebe ko yagaruka igafata umwanya wayo wa 3 igakomeza kuzamura amanota yayo muri Premier League mu makipe ameze neza y'umuherwe. Marinakis no kwifuriza Sporting Director ahoze mu ikipe ya Arsenal Edu Gaspari kuba yaza kuyobora iyi kipe. Indi nkuru twavugayo hanze y'ikibuga ni umugabo witwa Mauro Icardi wamaze kuba agira imvune ikomeye mu ikipe ya Galatasaray utayizamu avuye mu ikipe ya Inter de Milan ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Yamaze kuba avunika imvune sezo ye. Ikipe ya Galatasaray ikaba yamaze kuba itangaza ko yamaze kuba irangira agiye kwitabwaho n'abaganga akazagaruka umwaka utaha w'imikino. Naho umukinnyi Erling Brot Haaland amakuru menshi aramwerekeza mu gihugu cya Espagne ngo mu gihe cyose umutoza Pep Guardiola yaba atongereye amasezerano mu ikipe ya Manchester City, uyu mugabo ngo ashobora kuzayisohokamo nawe akaba yakerekeza mu gihugu cya Espagne hagati y'ikipe ya Real Madrid cyangwa se ikipe ya FC Barcelona. Ibinyamakuru bitandukanye byamaze kuba byandika inkuru yuko uyu mugabo ikipe ya Manchester City nitongera amasezerano Pep Guardiola azaba ayisohokamo mu mpera z'iyi sezo. Mwakoze kudukurikira kuri Sport. Amahoro y'Imana abana mukoze kugira weekend nziza. Hasta la vista. Shalom shalom.